nta sinavuga ngo ni kubera ngo ubuhinga ubu cyangwa ubundi kuko jisi na wa muntu akunda azi gusomesha nyine ngo usanga kuvuga ati ibi nibi nyine numva ibintu ndabikaze sana ngo akarimi ngo gasosa cyangwa ngo urabise hariho n'abandi bantu usanga bazi gutera ikigongwe kugira umuntu akaca baha ibyo bintu jewe ntabwo nzi gusomesha ariko Imana yonyine niyo imvugira kumbura ko hari kero ukirira ubu ngo byo kurira waravyihaye ndakowesha waberekeye mutoya wawe hariya niwe ngo kurira sikibizi abantu nabone bakinyumvira n'ikigongwe kuri ndavyiga urumva sinkirira mana yaje rero ubuzima kubera ko wabandanije kuba umusirikare ugira umutima nk'uw'intare ariko ivyo kubigira ku ruhande rw'ibikorwa nibaza ntaco biba bitwaye oya ndiko ndakora dufate nko muri filme ndarira n'ivyo ako mu buzima bisanzwe ubu byaranjabutse ibintu vyo kurira Imana ishimwe kuko byanaheza kubera ko hari igihe n'abashaka nko kuvuga nk'ibintu kandi byo fasha abantu kandi nanjye numva nifuza kuvuga ariko amusiza akaca ntanga akaca byanga cyane no gushingana ntaye no muri eglise nkaje imbere y'abantu gusa nkaca ndira urumva hari igihe byanderanje ariko ubu Imana ishimwe byagenze gute ni ngingo wafashe canke wahuye n'ubigukuramwo jewe novuga nagiye ndahura n'ibintu binkomeza kandi n'ikindi kintu hari n'abandi bantu babona umuntu arize bakumva ngo rigirisha ngo ashaka ngo kugira ikingwa mu musozi ngo yingona ngo ikindi tujambo nk'utwo byaramfashe ku buryo nguma mvuga Imana nkumite ndagusaba Imana mfasha amusozi yanje ntazosubire kubonwa n'umuntu atagakuriye kubona mu musozi yanje yego so nuko ndavuga kwa bino bintu abantu bagushikiye ni benshi kabisa wewe ubwawe ntihagera igihe ukitangarira wewe kwa kuno umuntu yicamwe babiri ukiraba nko mu kiro ukaraba fonira binuri ukumva nawe ubwawe uritangarira shanditangarira cyane kubera ko ni ibintu tutaye tumenyereye cyane abantu nivyo barankunda bakanshikikira bagatanga uburyo bwabo bakagura amamega bakaraba ibikorwa byanje ariko nubwo ko ari nk'imbonera karimwe aho amakampuni agera kuri angahe yumvira gushigikira anko umuntu akora film twahora tubibona basi no mu baririmbyi bakuze ibitemo nabona amakampani bashikikiye nkavuga ati nibi rero kubona bibaye ku muntu akora filme ni iteka cyane nivyo gushima Imana kabisa nanje ndabitangarira sinovuga haro kandi ikindi kintu gitangaje uzi yuko umuntu wa mbere yatanze sponsor niwe yadutelefone ambaza ngo twabonye ko mugomba mugire ngo evenement ya filme ngo none ngo mwategekanije gute ngo bifuza ngo kuba sponsor ngo twogira gute ngo duhera ku mafaranga ngahe niwe yatanze niwe telefone cyandabwa nti banzu ndindire turavugana kugira simubuke no bavuza bijana ashaka gutanga miliyoni 10 turabanza ico kintu turaciga kuko ntacyo twari twiyumviriye cyane twari twiyumviriye eko tuzogenda dusabe sponsor mugabo nta bintu tuzokwezija ibi nibi cyangwa ni kuva ku mafaranga aya aho tavuga ati umuntu kwere utweretse ikintu rero turabipanga neza turamubarira cavuga ati nta kibazo cyaraduha kandi Imana mumugisha kabisa amaze turaza turarondera n'andi makampuni n'andi nyene yatorondeye ariko n'ayatorondeye niyo menshi gusumba aho twarondeye turabishima Imana canke hari ukundi kuntu babona hari ahantu bobo baza kungukira nabo tukava twibaza ngo ni urukundo kandi bagomba bagukoremwa akazi mega hariho n'umuntu ashobora kugukunda mugana ntagukoremwa akazi kandi abona ubishoboye cyaki ndabandi bavuga ngo ikibano kirakengereza je nk'abandi nka doctor w'iwanyu mugata ashobora kuza kumbwira ingwara urwaye rero urinze unizegwa n'uwo muntu akavuga ati reka ndamukoremwa akazi nuko n'urukundo kuko we need money kabisa rero abo onyi ndabashimira kubona baravuze ati reka tugukoremwa akazi kuko ico tukeneye ico twaririra nico n'ubukaye turacakiririra aba inyamitahe abantu bafite amakampani nukuri ubunyi ega imitahe murayifise ariko hari ahantu ivyashara byanyu bidashobora kurengana mu gihe mutariko murakorana n'aba bantu mwita ko bakora utugenegene kuko amaju yacu agera kure cyane kabisa byumvikana Vini yagumye ku ma headlines wabandanije uvuga imboga ari zazindi kugeza n'igihe uba no mu best influencer novuga ngo usa n'uwanabisiguye ati ibihe byashitse film igasa nihagaze gato nibihe by'urugo byahabaye kubyara abavyeyi barabizi umuntu abateza kugira akantu gasa n'akaruhuko ariko mu byo buri professional nico mwasiguriye n'abandi yuko umuntu yategeza kubanza guhagarika gato akitazura backup buri gihe comeback yama igoye ariko nibaza ko wewe ikibuga
umaze kukimetiriza urakizi cyane ariko burya ngo kirazira kubyina urugamba utaratsinda urabye ibikorwa uburyo bigiye kugenda nabonye uruhande runini harimo ikintu cy'umuryango wanasigaye neza yuko n'igitabo wipfuje kuva kera ko cobandanya utanagikoze kigasomwa n'umwana wacu akabandanya abikora ariko ku ruhande rwa filme sinzi kuri akabona uno munsi imigwi myinshi imeze nkuko mengira kiriyegeranya ukabona harimo abakinyi benshi harimo amakorabo of course inguvu n'ubwo zifise nkuko waverekanye kuva kera nta kantu k'ubwoba ubona gashobora kugutera ukavuga ngo ko menga nakoresheje abantu b'umuryango gusa sinakoresheje yandi mazina ibintu bisa n'amakorabo ugasanga comeback ntigenze uko yateweza kugenda na cyane ko menga wewe na excuse ufise mu gihe igikorwa cawe cyo flopping sinzi kano kantu ko kabona ako kandi kuko yari umuntu menga nta excuse bitewe n'uruhande ariko na level yamaze kugera nibaze yuko kwanza icambere novuga filme yanje ntabwo iri mu muryango wanje gusa uretse abo bana babiri Alasia na Joshua harimo nabandi bakinyi nka Mr Khan abantu benshi kino gihe areze kandi arabe neza iyo weze burya nyene babigiye kugorana abana bacu bashaka kukwamura utarera neza amabuye agatangura bakayagutera harimo uwigeze kwitoza muri Miss yitwa Angie Beauty Solution abantu benshi baramunzi kuri TikTok mukobwa mwiza sana yigeze kuja guhiganwa yari Miss Menyanite 2020 ndavyibuka ni mwiyo myaka ni mwiza sana Angie ko naraje gukora musangana reka umunsi mpamvu zotumanzi wawe goba aragutemberera bari wawe cyane cyane Santreze ni wakunda aba Miss nari nibagiwe arasade ni umukobwa akina neza kandi agezweho cyane kuri TikTok kandi ni n'umukozi cyane gose harimo nabo musanzwe mumenyereye muri twafa ba Fikofiko ba Anita witwa Gogo na DJ Sef yarakinyemo na Smash uramubona Smash namubona ariko arabizamwo neza ariko abizamwo neza ujya mu tipe ntakina nk'abantu bo ngaha ni umuacteur mwiza cyane nawe akarimwo harimo na ba Samantha harimo abantu benshi batandukanye umva sinari gushobora gukinisha n'abandi bose nyene novuga ngo bagezweho kino gihe ariko nashatse mpe amachance n'abandi hari ukuntu turi usanga turiko turakora ugasanga ni babandi nyene eje narifuje ati reka mpa amahirwe n'abandi batariko baracikirwa mu yindi migwi peut-être nabo bagaragaza impano zabo urimwe mu bantu ariko novuga ngo bitewe na yampemu yo gusenga uri no mu bantu novuga ngo hari igihe uhora ubona n'ibitaraba yego ifilme nta kantu urayibonako apure bino bindi bintu tubona ko batewana je narabonye ikizobiba kabisa kaka novuga ngo lesinye avant kurere turaguze gato ugende nihaye n'amanota diko waze neza kabisa ifilme iragoshe ifilme yatanguye kuntangaza kuva nk'ino mu nyandiko nk'iko ndayandika ndayitegura evenema ibintu byose bigenda bintangaza rero no kuvuga ko nayo nyene izoba mu bintu bizontangaza bizonatangaza n'abandi ariko muri byose bizohisha Imana icubahiro birumvikana cyane kabisa dusubire itariki 22 z'ukwa gatandatu hariya muri Source Dini nibaze ko bizoba bimeze neza ariko nkundiye wo kwibutsa abantu kwinjira uko bizoba bimeze n'igisabwa Tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu ni muri Source Dini kuva isaha 9 kwinjira n'amafaranga 10,000 hariho na VIP amafaranga 50,000 na VIP y'amafaranga 1,500 nshuti z'Imana ndabasavye muze muri benshi urumva uko na hadimire harahari kandi ni heza frame kandi ziko muzoryoherwa ikindi naco ndabasavye muze kare kubera ko nifuze yuko umuntu wese yaje nk'umukunzi wanje tuzojyana agafoto bisiguye ngo kuva isaha 9 nzoba mpagaze imbere y'umuryango ndindiriye uza ndamwakira tujyana agafoto rero ntimuzomaze umwanya munini ndabarindiriye muzoshikira kiri kare tugitwa dufoto hama twinjiye muri salle ikijanye no kwambara kijanye no kwambara tubwira ngo twese kwambare 3F no oya si kwambara dupira twanje ako no kwambara nyine neza imara rubanza na ya muzu ugenda imbere ya sabukwe cyangwa nyokubukwe wawe ukumva nyine yuko umerewe fresh uhena
bya bindi usanga mwigize abasirimu ngo mwaje mugira ngo he hamwe oya nko mu minsi wawe azobura akantu azayambaye ujya yambara neza arikwiza cyane gose ya nukuza twikwije twambaye neza twamesuye neza twoze fresh apana bya nyine ngo by'ubustari ngo twambare imakoferino cyangwa twambaye amapocket hama igiri naco okay ndabasabye ntagire uzovuga ngo ndifuza kubona mwese prema n'abantu bose dukora bimwe abakinyi ba filme muze muri benshi kutanga 10,000 vrema oya ntibize bibananire natumiye sukubanka ndabakunda cyane gose uko imibi abakunzi badashirira mu mibindi muzozere mu ntera iteka muri ayo mafaranga yanyu babone yuko n'abantu bakora filme dushigikiranye